hanyuma ndemesha abarundi yuko umutekano wabo ucunzwe ntihagire ugira ubwoba igihugu kiracunzwe imbibe ziracunzwe neza kandi abarundi twese duhagaze neza turi nyuma y'igisoda cyacu cyagiye guhagararira imbibe ntihagire rero ugira ubwoba mugume abanyagihugu bagume ku mirimo yabo natwe tugume dukurikiranira hagufi hanyuma hagize ikizohinduka tuzosubira tubamenyeshe murakoze byagoye mu Cibitoke impande ya aho hari itariki zitanu mu masaha ya saa 4 ziburi minota 15 mu karere ka Nyakagunda impande y'ishengero rya Methodiste mu hagati ya transversale ya kabiri n'iya gatatu muri zone Rugombo ayo makamyo aguma yinjira Uburundi buzoguma bureza amaboko muzovifata mu gute oya twabwiye yuko ikintu cyose kizoza gihungabanya umutekano w'abarundi canke gitera abasoda bacu aho bari nituzobihanganira twebwe twabivuze nta ngwano dushaka kubana n'ababanyi neza mugabo uzotuvogera tuzomwivuna atagisiki ikintu cyose kizoza gihungabanya umutekano w'abarundi canke gitera abasoda bacu aho bari nituzobihanganira twebwe twabivuze nta ngwano dushaka kubana n'ababanyi neza mugabo uzotuvogera tuzomwivuna atagisiki ubuyobozi bw'u Burundi bukomeje kugenda bugaragaza ikigomba gukorwa ndetse n'igihe cyaba mu gihe gisirikare gisumbirijwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birakaba ari biri gutangazwa n'umushikiranganje ujejwe ububanyi n'amakungu ugaragaza uko igisoda kizitwara mu gihe byabikomeye ibiro nibiri kwa mu gihe benshi mu Barundi bahiye ubwoba bibaza uko biri biuze kugenda nyuma yuko mama 23 iri gusatira igisagara cya Uvira gisatira ndetse kinegere igihugu cy'u Burundi aho rero Bizimana Edouard mu kiganiro mu cyumweru gishize yahaye abahagarara ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga muri icyo kiganiro minisitiri yamaganye icyo yise gukomeza kw'ibitero nyuma y'amasezerano yihagarikwa ry'imirwano tugere kubareka mwumve n'ubundi cyavuga ku ngingo irebana n'igisirikare ariko hagatoro turaza kubabwira ko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu munsi wa kabiri w'icyumweru imirwano ikomeye yakomeje mu bice bitandukanye nk'uko byemezwa ndetse bikanavugwa nabo mu nzego za gisirikare ntabwo bikiri ibanga imirwano irakomeye mama 23 amaze kwigarura ibice bitandukanye byegereye Uvira harimo Katogota, Rubarika, Ruvungi, Bwegera, Rubirizi, Mutarure, Nyakabere, ahitwa Kanyunda, ahitwa Shange ndetse n'ahitwa Kabunambo, ahitwa Runingu na Kiriba hose mama 23 yamaze kuhigarurira iragenda isatira igisagara cya Uvira nk'uko amakuru ahari abigaragaza umutekano ukomeje kugenda uhungabana ukomeje kugenda uba ikibazo gikomeye reka tubarekere mwumve Bizimana avuga ku ngingo zirebana n'igisirikare cya Repubulika y'u Burundi abaserukira ibihugu byabo n'amashirahamwe yigenga hano mu Burundi ndababwira kubyerekeye umutekano muke uriko mu karere ngaha ku rubiye duhana na Kongo ibyo nabyo bikaba biterwa n'ibikorwa bibi by'u Rwanda rushaka kwifatira akarere kandi rwari rwasinye amasezerano yo guhagarika ingwano no kugarukana amahoro mu karere ibyo biganiro nabyo iyo baza gushyirako igikumu kuri ayo masezerano Burundi bwari bwatumiwe murabyibuka umukuru w'igihugu cyacu agena icyubahiro Evariste Ndayishimiye yari yatumiwe kugira ngo aze guhagarikira icyo gikumu cyaterwa kuri ayo masezerano hanyuma ariko icyo gihe naho amasezerano ariko arasinywa ingwano ntizahagaze kuko u Rwanda rwagumye rurunda abasoda barwo rufata ibirindiro twabonye amakamyo menshi yinjiye ava mu Rwanda arimo abasoda ubwa mbere haje amakamyo 17 yuzuye abasoda hanyuma baraca mu bwato bazana ubwato baca muri Kivu baca kuri Ijwi bajabuka yani makamyo
ashika 22 nayo nyene yarajabutse umupaka uva Bugarama uja winjira muri Kongo. Hanyuma bace batangura rero ico gihe itariki zibiri niyo bace batangura kuza baratera ibirindiro byacu bya zirya ngabo ziri gufasha Kongo muri bijya amasezerano twasinyaniye. Hanyuma imbere yaho baragerageje guca ahantu hitwa Mwenga hariya kure, bagomba naho nyine kuza kuzunguruka kugira ngo baze kumena ibirindiro by'abarundi. Hanyuma ariko abarundi barifashe neza barabirukana. Mu nyuma niho baca bagaruka bagaca baza guca za Kamanyora. Hanyuma babonye abarundi kuba urumva bo bashaka ko amasezerano asinywa bamaze gufata Ruvungi, bamaze gufata na Uvira, ariko ntibyaboroheye. Ingabo zacu zarifashe neza, zarahagaze neza, ziragwanya umwansi. Nago mafatiro kano karyo ndashimire cyane abasoda b'abarundi bari guhagararira amahoro muri Kongo, ingene bitanze kugira ngo umwansi ntavogere igihugu cyacu. Ariko naho byagenze gutyo, umwansi yagumye agira ingufu nyinshi, umwanya wose aguma yinjiza abasoda. Hanyuma arateba mbere arakoresha za ndege zitagira abazitwara, batera ibisasu mu banyagihugu, barisha abantu benshi abanyagihugu, bituma mbere n'abandi bahunga. Nk'ubu turafise abantu benshi bariko bahungira mu Burundi. Kuva hirya y'ejo tumaze kwakira itariki 6 twakiriye abantu bashika 518. Itariki 7 z'ukwa 12 naho twakira 1807. Aho kandi abo n'abakongomani abanyamahanga, ariko muri abo binjiye harimo n'abarundi bari basanzwe baba muri Kongo, bashika imiryango 850. Ku gice cya mbere binjiye, umunsi ukurikira hinjiye imiryango 588. Kuri iyo miryango 850 iharugamo abantu 2,210. Iyo yindi miryango 588 naho iharugwa n'abantu bagira ku 1,297. Benshi rero bariko barahunga iyo migwano baza mu Burundi. Burundi rero tukabakira nk'abavandimwe, bazi ingorane bafise. Hanyuma rero ikibabaje nuko imigwano yashimitse yabaye yashizemo kubu cyane. Twari Washington bariko duhagarikiye gusinya ayo masezerano. Hama rero twasha tubona yuko hariho ibintu byo gusamaza, kuko ayo masezerano aho yasinywe urabona ko atabujije ingwano kwigwana. Hanyuma ubu rero icyo bariko barakora, abanyarwanda bariko bumvisha amakungu yuko Burundi mengo nibwo ntambamye kuri ayo masezerano, ariko sivyo. Bashobora kuvuga bati ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo kuko nizo zibujije ko amasezerano aja mu ngiro. Ivyo rero sivyo, nta na gato sivyo, kuko n'imbere yuko asinywa baciye batangura barasa cyane rwose kugira ngo ayo masezerano aze gusinywa bamaze gufata Uvira, ariko ntivyakunze. N'ubu rero uwo mugambi urahari kuko n'ubu bigwanira bandanya. Bavuga yuko bashaka gufata Uvira hano bamanuke imbere y'itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Hanyuma kuri ico cy'abasoda bacu b'abarundi, navuze ko tubashimira twese, tubateye intege ngene bitanze, bariko bahagararira umutekano, kuko bari hariya imbere na mbere kugira bakingire imbibe z'u Burundi, kugira bakingire abarundi n'ivyabo. Kandi rero ivyo bavuga ngo bashaka ko abasoda b'abarundi bavayo, ntibishobora kuvayo kuko icyatujanye n'ikirahera. Kandi kubera twagiye twumvikanye n'abakongomani na leta ya Kongo, abarundi barafise uburenganzira bwo kuja hariho hose muri Kongo gushika igihe amasezerano atazoba kiri mu ngiro. Igihe amasezerano aba kiri mu ngiro, ni ukuvuga yuko nta n'umwe uretse leta ya Kongo ishobora kutubwira ati va muri Kongo. Urumva rero nico icitwazo. Hanyuma ikindi nuko hariho abariko baravuga ngo abarundi ngo baciye bareka kuvugana n'abanyarwanda. Sivyo, abarundi inzego ziravugana, hariho inzego zivugana ku rugero
ngira ngo rutoyi ariko ibyo biganiro birahari mugabo hari igihe bagize tuti none woza kuvugana n'umuntu ariko arakurasa kubera iki hanyuma ariko twabonye ko biba ngombwa yuko tuguma tuvugana ntibabeshe rero ntibavuge ngo abarundi ngo base kuganira n'abanyarwanda sivyo twebwe abarundi inzego zacu zagumye ziri dispose donc bagumye bari bavuga bati turi ngaho nimwandukenera muratuvugisha kuko nakare bahora bavugana ubu rero ntibarinda guca ku bandi kure ngo twanse kuvuga sivyo kuko inzego zacu z'umutekano n'izindi benshi barazinanye murazi abanyarwanda benshi bakuriye ngaha mu Burundi nabo bakora muri izo nzego barazinanye n'abarundi kandi bahora bavugana imisi ngira ngo kenshi ubu rero babonye ko ngira ngo amabi bariko barakora baca bavuga bati reka byose tubite ku barundi tubabwire ko abarundi abasoda b'abarundi aribo ntamba biza ku mahoro gushirwa mu ngiro y'ayo masezerano ko aribo base kuvuga ko tuvugana ariko sivyo ni byo kubesha kandi ngira ngo anokongera ko yuko ngira ngo kubona abaza gusinya amasezerano abandi bari kuri tele bariko bararasa bica abantu ibyo bibombe nababwiye ni bya bibombe bitaraba batera mu banyagihugu bakica abantu nibaza ko ngira ngo ni ishyirahamwe mpuzamakungu bizaba biraba kuko ni bya bicumuro sinzi ngene bavyita ariko bimwe by'ikivungi donc gutera ibibombe mu bantu b'abanyagihugu ataco bazira nibaza ko biteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu hama ngomenya yuko kandi barateye n'amabombe ku butaka bw'u Burundi mu Cibitoki ico naco akaba warakomerekeje abantu babiri umwana w'imyaka 12 n'umudamu umwe ariko abasoda bacu nabo baciye bifata neza baragerageza kwigizayo abantu bariko baradutera nkuko nabivuze ibyo bitero rero uretse abantu bishwe byatumye n'abandi bahunga benshi cyane ubu Burundi cyo twakira abantu benshi kandi abo bantu nabo bashika ataco bifashije kandi muzi twari dusanzwe dufise impunzi nyinshi gose zirenga 100,000 z'abakongomani bari bamaze kwinjira abo bose baza kwiyongera kuri ibyo bigatuma rero ubufasha bugorana cyane cyane ko n'amashyirahamwe mpuzamakungu ataco yihereje cyane ntaraseruka kuri izo mpunzi ngira ngo rero icyo mwomenya nuko abarundi turiteguye twese gukingira igihugu cyacu hanyuma no kubahiriza amasezerano aduhuza dufatanya n'ibindi bihugu nicyo cya Kongo kirimo hanyuma kandi ikindi twavuga nuko dushigikiye umuntu wese yoza ashaka gusimbataza gushigikira amahoro muri kano karere kugira ngo izingwano tutabana ko duterwa n'igihugu kibanyi kuko nta kindi ibibazo babenshi bajya bavuga ngo AFC M23 bajya sado Rwanda atasutiye u Rwanda bafise ntibikunda bamvise ko binjije abasoda benshi nibo baje kuza gutera za Kamanyora abasoda barenga 8,000 baza biyongera kuri bari basanzwe bahari kandi n'ubu baguma bazana abandi urumva rero nibaza ko yateye akagere Uburundi yateye akagere n'igihugu cya Amerika President Trump yahagarariye amasezerano ngira ngo ibihe ntibyagera iminsi ntiyagera ngira ngo ntihazo buri nkurikizi kuri ibyo bintu kuko nta muntu yogaye abantu bose sinzi icyo bayishimikije icyo rero nicyo nagomba gushikiriza hanyuma ndemesha abarundi yuko umutekano wabo ucunzwe ntihagire ubwira ubwoba igihugu kiracunzwe imbibe ziracunzwe neza kandi abarundi twese duhagaze neza turi nyuma y'igisoda cyacu cyagiye guhagararira imbibe ntihagire rero ubwira ubwoba mugume abanyagihugu bagume ku mirimo yabo natwe tugume dukurikiranira hagufi hanyuma hagize ikizohinduka tuzosubira tubamenyeshe murakoze byagoye mu Cibitoki impande aho hari itariki 5 mu masaha ya saa 4 ziburi 15
mu karere ka Nyakagunda impande y'ishengero rya Methodiste mu hagati ya transversale ya kabiri n'iya gatatu muri zone Rugombo. Ayo makamyo aguma yinjira Uburundi buzoguma bureza amaboko muzovifata gute? Oya twababwiye yuko ikintu cyose kizoza gihungabanya umutekano w'abarundi canke gitera abasoda bacu aho bari nituzobihanganira. Twebwe twabivuze nta ngwana dushaka kubana n'ababanyi neza mugabo uzotuvogera tuzomwivuna atagisiki. Bagamije iki so kugira ngo babirukane mu buryo bwihuse? Bazabagamije kurinda umwanzi kwabegera ko yagiye kazabatera. Hari abavuga ko rero kuri ubu ngubu ngo na bamwe mu bakomando ba FARDC bari kugenda bahungira i Burundi. Buri gihe bavuze ko n'imbunda zageze i Burundi kuva kera n'abacansho se kubaza abacansho nabo ko uvuga ngo baje abandi n'amani intambara kandi kubwinge we iri intambara ya politiki y'amagambo. Oya ariko no ku rugamba none se amashusho abari abacanshuro we ntiwayabonye? Ariko grand frere warwana na FARDC ngiye guhingeregiza ntibafata ari ahantu bazemera zimpe niba zifatika. Ingero ya mbere Gisegeti yarafashe ubutegetsi vuba kandi yari amaze hafi imyaka 4 ayobora. Banza wumve nyine noneho agirana ikibazo nande na Kabila bamutera atarashyira ingabo ku murongo zirobanura. Urabyemera? Bikiri muri disordre. Ingabo zari zande? Zari za Joseph Kabila. Urakoze rero none bari gushwana bamwe bakajya ku ruhande rumwe emuve turwa yinjira aho ngaho none yinjira harimo za ngabo zivuga ikinyarwanda zitanga amakuru. Urabyemera ibyo? Ibyo ndabyemera. Noneho yinjira Kongo ifite ibihano byo kutagura imbunda mu mahanga. Urabyemera? Babura aho bazikura. Babakomoreje bundi mu myaka yo kuzubaza y'imishikirano bari mu batoza ingabo zabo mu bihugu by'amahanga babyigisha igisirikare. Bivuze ko hari abasirikare bari baroherejwe kwiga amasomo ya gikomando. Kurusha indege, kurwanisha ibifaru, mbese nukuvuga ngo no kujya muri ise gusaba ubufasha bwo kugura imbunda zikomeye ziremereye za drone bamaze kubakomorera. Icyo uracyemera? Ndacyemera cyane. Aho rero MV ari kunyanyagira. Kurumva ni ibijanga kandi bakomeje kugenda babambura ibice byinshi bigenda. None se ugiye guhakana nawe reba igihe Uvira Tombe umwaka urashize. Ibyo barabivugaga byo nanjye ndabizi ibyo ni ukuri. Iraho ngaho rero niho hari imbaraga ariho ruzingiye. None rero urabona ko igihe bamaranye Kamanyu ari yabo. Kamanyu rero bari bayifite. Rero umurundi yimusanzemo aza kumurisha nabi. Impamvu umurundi yaje rero ni kwiguhereza. Umurundi yaje sinyare k'imbunda zamaze kwinjira nyine zizava hariya. Ajya kumucira intege Kamanyura. Kugira ngo umusada ukate. Awukate abanza amusigingiza arashishe bya bibombe. None umurundi we ibye abikire ku murongo neza yawuvira. None yongera kuzana nani Wazalendo nayo ijya kurwanira hehe? Nyangezi ya mbere utesha umutwe. Harya Nyangezi na hakurya ho mu Gishoma. Naho ngaho rero. Yego. Ko nawe wajya nawe nguru umushe.
oya mba ndi kubikurikirana cyane kuko muri ibyo bice narahakoreye cyane. Naho rero aho rero niko rero nani batangiye gukesha umutwe ubutero bwa buri kanya barwana nibo urumva nibo barwanye bari kuri mizinga abona kayambona umwe mu bitu yari ifite yego babonye ko nani ikurikiye cyane ashaka kwitwika yaje kwitwika yambunda ari mu gutwa babyemeje barayitwitse ntibazanye indi se ubwo ngubwo barekeye sha mwani umuntu akwikira mbundi ushagura miliyari azingahe none se ntibafite amabuye y'agaciro hose za Miyamingi hose se bahagenzura na za Twingi hari ibirombe kwamagenga nta muntu wakarira mu kirombe papa ubu ntabwo bari hari abashoramari noneho kabanze ngusetse ushinzwe ko hari ikoranabuhanga ryaje ndi ni kubazunga byazanwe nande na FRDC nuvuga urabona Israel bakoresha ikoranabuhanga rya Israel imodoka indege yahaguruka bakaba bayibonye none sinzi ukuntu byagenze yumve ndabyumva babanza kwizigiza mu hari drone buhereza ikazi mu ikoranabuhanga ku buryo ihagarika ikoranabuhanga bakoreshaga aho ni kirere kiraho bakumva baguyeho n'ibisasu bakaba bafite amakuru ko bari abacashuru ari nta kandi ari abahakazi binjira muri systeme z'ikoranabuhanga. Niyo mpamvu ugomba kumva ngo drone yabarashe nani sukuyi nawe se mbere byarabaga oya ntabwo byabaga wakoze none se kuki batarasa nkazagoma kandi ariho hari umutima w'ubuyobozi ubwo suko iryo koranabuhanga ryabo nta mbaraga buriya kutarasa goma nuko batabishaka goma ngo bongere bahisubize none se ko bamaze ibice byo hejuru bya goma ko bahashize ubwirinzi he na hehe ubu za Masisi ni ibisasu gusa nabonye Masisi centre naho ejo bundi baraharashe urakoze rero karakantu rero mu kudafite imbaraga sinange sindi akarifite igisoda ragifite ariko noneho hari imitwe y'inteshamutwe nyinshi kuri yo nimba uri kurwana Kavumu ukarwana Barungu ukarwana Masisi urumva deja nta musimamo uhamye wakumva ngo ufite nyine ngo ufite ahangaha mfita ubwo bari kubavangavanga n'icyo biba bishatse kuvuga none bagacunga none nko mu rugero ya system yabo bafite nimba yo mu veturwa ishize imbunda nko mu rugero n'amasasu mu cyobo runaka bakaba barahabonye bakahapirona noneho bahapirona ubu ni igihombo binjiyemo baragucukura zahabu n'ubu ni ukuvuga ngo intambara yo hasi yo bayifite mu maboko barayizi cyane ariko yo hejuru nta mbaraga bafite nawe ukurikira amakuru nimba bari muri zahabu baraza bakabiciramo bakabarasa siko yikigendera baba bari mu nama bakarasa wari kane soko yikigendera none se ubu ngubu amaherezo azaba yahera amaherezo dore uko ameze rero amaherezo ikintu kizabaho ni bazicara bihuze kuko ubundi ntibashobora kugira amahoro badakuyemo Burundi kuko Burundi bwo buri hagati ubundi buzemera ko Kivu yakwigenga ko babagize ibibazo bikomeye cyane ntibishoboka na Tanzania bwo nayo muri croation yabyo
nari numvishe ngo hari n'abasirikare ba Tanzania bamaze kuza gutanga umusada, byo ntabyuzi ntabwo barahagera biteguye bagiye ariko se barakora iki ko n'ubundi muri DRC batsinzwe ra? ariko niba ndi gukubwira ko umuwazarendo yaryaga amafaranga nimba generali w'urugamba yaryaga amafaranga y'umuvugi kamutambika amafaranga akabanya inzira Kamanyi akaba amaze iminsi 8 ubwo se nta kizimba zihari. Bivuze ko Kamanyo mwabira bica abasirikare bo hari bare abizerwa ku buryo batagambana ngo nabo babahakana. Ngira ngo uri umunyarwanda uzumukana tugira abanyarwanda. Abarundi urabazi n'abasazi urabazi. Umurundi wamaze kumenya ko uzamutera iwe wamaze kubimenya. Nta kintu na gitoma. Bivuze ko buri Burundi buri kurwanira hasi no hejuru kugira ngo burokore karagace. Urabi paka yabo. Kuko nabo bazari muri Dandika kandi uri ngo maratangati intambara izaruhukira izayirangiriza Burundi. Ese byo ntabwo bishoboka bakabarasa bakabinjirana mu gihe babarusha imbaraga. Apa. Hari ibintu isi y'abazima. Ku isi y'abazima. Ku isi y'abazima. Ujambo rivuga ngo twumvikana cyangwa se twese turimbuke. Njya mbyumva. Ngira ngo umurundi uramuzi n'umunyarwanda uramuzi. Abatipe barwanya. Ariko n'abanyekongo bari kurwana nyine. Bakwihanagura ku ikarita y'isi. Bose ubwabo ari umuhinzi n'ingota wo mu Rwanda y'umuhinzi ibihugu birwanya. Ari umuhinzi n'ingota, ari umuyede n'ingota, ari byakwibera gatugu. Nubwo rero yaye mu Venezuela nayo iramutse igiye ikagera ku mupaka. Abarundi babonye ngo baviho. Icyambere babacitse muri Kongo burundu. Bakongera kunyura. Urumva kandi Kongo nayo yari bifatiye runini hari amubuvira ntari imari nyinshi bakurayo. Nabura buzabo bwose yagwa bwose n'ubuki bwose no kujabora bahunabuna muri Kongo. No ko imitwe yato idafite 12 yabo kugira ngo babone zahabu. Uzi ko abagabo bakereye imitwe mwana. Nkazira zare ditabarase. Wana abakobo inshuti yani. Na za FNL nzaba mpema. Umva ngo ni imidundu karandi. Ngo ni ndema runaka. Ukamira se ubuse nimbe intwaro zikura. Barazigura nyine mu mafaranga bagenda bakura muri izo mari zabo. Ubuvangu ko ngo mutwe warabuze burundu. Warabuze? Nukumva wa mutwe warabuze. Azimye kaze bwamaye kuhindura zimwe. Wamaye kuyindi.